Yesu n'umwami. Igice cya 44 mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96. Chamvuga rero amakuru ya Maria na Marita na Lazaro. Lazaro yari umugenzi wa Yesu kandi bari bakundanye. Kugezaho na Yohana vyandika ati wa wundi Lazaro umukunzi wa Yesu. Iyumvire aho umuntu aba umukunzi ugezana abandi bose bamenya ati naka n'umukunzi wa naka. Birazwi urazi ko ufise umugenzi nka nuzenya n'umugenzi wawe. Na wa wundi naka n'umugenzi wawe. Ariko rero haragera igihe aho Lazaro aragwara araremba. Yesu yigumira mzivuga butumwa. Ariko kandi bashiki ba Lazaro bibaza bati byo byose kubera Lazaro ari umugenzi wa Yesu ubundi bwo ntiyakagombye kugwara. Ntashobora kugwara kandi uravyumva ukiza ingwara niwe mugenzi wiwe. Na urabizi ko uzinanye na muganga urabizi ko kenshi na kenshi akanimero ke kaba hafi mukanya umwana akoroye canke umuntu wawe agize akagorane gatonya n'ingwara ucu telefona ubuza ati muganga ni hari. Uzinanye n'umucamanza, uzinanye n'umukuru mu gipolisi, uzinanye n'umukuru mu ubuza ati agatelefone ndagafise hafi, utunumero ndadufise hafi, mukanya ncankubita ku rutsinga gusa biba biheze ikibazo runaka aragishoboye. Ukaba uzinanye kumbure n'umuntu afise amafaranga atanga ududeni nta kagorane ko gukubita kasaba udufaranga kanaka uziko naka hari ucumuhamagara gusa akazana ivyo bifaranga nawe ukaca wikenura kuri zo ngorane kubuza ati mfise umuntu kandi nta bwoba arankunda nanje ndamukunda turakundana turabakunze turi inshuti ni papa ni mama ni muvyara ni kinuki byose bimeze neza. Bashiki ba Lazaro kumbure na Lazaro nyine yarumva ko naho agwaye kumbure byatanguye mu bicurane yabona ati bitangura bitegeza guherera nga kuko Yesu turi abagenzi kameme ntashobora kwemera ko biba nkuko nawe batangiye kukumenyesha ko bahava baguterera ibintu hanze by'inzu yawe inzu bamupanzemo kubera utarariha ukavuga ati no ni avertissement gusa ntibashobora nawe je nzinanye na Yesu n'umukunzi wanje ndamukunda arankunda ndamusenga ndamukorera byamaye n'ibindi byinshi cyane ukumva umenga nta ngorane. Ariko kandi Lazaro araremba kugeza aremba gose abantu baca batuma inkuru kuri Yesu ati genda mubwire Yesu ati wa mukunzi wawe araremvye. Igitangaza ngaca habaye nuko Yesu amaze kumva iyo nkuru yuko Lazaro aremvye byari byitezwe na Maria na Marita n'abakunzi ba Yesu n'incuti n'abagenzi n'abari muri hafi kumure babigishwa biwe bari biteze ko Yesu acanyaruka yirukira Betania aho Lazaro yarari. Kandi nawe wumva kumenga utumye intuma kwa Yesu canke umwibwiriye ati Yesu n'ukuri jewe ingorane ifishikiye niyi uravyumva neza ko ubwo nyine acamera nk'uhagarika ibindi byose akiruka ku intervena muri situation rimwe. Ariko rero kitangaza Yesu ngo amaze kumva iyo nkuru ko Lazaro aremvye yahavuye asibira imisi ibiri ararayo imisi ibiri kandi yumvise ko Lazaro yaremvye. Ntawuzi ivyo Marita yiyumviriye ntawuzi ivyo Maria yiyumviriye kuko barabagenzi yumvi nayo mugenzi wa musazawe abari hafi yawe cyane kandi rimwe na rimwe yarahagendera bakamutegurira n'ibifungurwa yari umuntu wa hafi. Ariko kumva umufrere wacu agwaye musaza wacu agwaye aremvye mu gishingo cyo kuza kandi ni wafise umuti niwe ashoboye yahumura impumyi agahumura akakiza ibimuga abagwaye intandara bose agakiza none abo nabo bose yabakiza atanaho bazinanye ko kinini mugabo Lazaro n'umugenzi mpfapfe sinzi ico kirundi mugabo mpfapfe ntaco nemera cyane kuko umuntu amaze kubiya ati mpfapfe ubanze upfe hama nanje mpfe urumva ubanze gupfa arashobora kwikawusha nawe ntapfe. Ariko yotuma ba umugenzi kirankire canke dukire twese kumbure byo byo bavyiza. Era umugenzi wa hafi ndege gukoresha mpfapfe
lazaro byaboneka ko atarakwiye no kuremba, mugabo Yesu acamarayo iminsi 2. maze iminsi 2 iheze Yesu acabwira abigishwa ati Lazaro arasinziriye. Nyarize no gusigura ati Lazaro wa wundi w'Ibetaniya, bisigura ko n'abigishwa bari babizi ko Lazaro ari umugenzi wiwe. Avuze Lazaro bacamenye wari we, acabwira ati arasinziriye. Nawe ati no, asinziriye nta ngorane vraiment kuca tujya kumuvyura. Yesu abona ati abantu nabo ntibumva imvugo je mvuga, reka ndabafobore ndabatomorere neza, simvuge mu mvugo ifobetse, mugabo ndabatomorere neza bumve ko yapfuye. Acavuga ati Lazaro yahwereye. Bati yo yahwereye rero. Ati Yesu ati ngira nje kumuzura. Abigishwa bose ati ya vraiment hariya bago hari Yudeya bahatswe kukwica, kuko Betaniya ni Yerusalemu ni hafi na hafi ni birometero 3. Ati hariya bagombye kukwica, none dusubireyo. Mugabo Toma buriya yamye agomba kubona, kumbure yaba yari muri ibi bihe byuwe yari guhava akunda amasinema cyane, yarakunda kwibonera ibintu, akabona ibintu akabona. Yavuze ati reka tugende twibonere. Afitiye Yesu mukinga zatiwe ariba ibyiza gusa endaje nazumutima. Uyu mwanya rero tugeze mwanya mwiza wuko tugiye gusenga. Reka dusenge twizere ko Imana za kugira icikoze. Reka dusenge. Mwami Yesu, mwamugororotse, uyu mwene dataremeye kubaho ubuzima bwo kubeshwaho no kwizera, arizeye kandi aremeye kuduza ukwizera. Mwami ndagusabye ko ugira icyo umukoreye nawe. Mana yarenganijwe, yarafatiriwe ibyiwe canke yaratwawe, yaranyazwe itongo, yaranyazwe inzu, yaranyazwe canke kiriya, arakeneye umurenganura kandi yaragerageje hirya no hino yarabuze inyishu, ariko arafise ukwizera ko bigiye gukoreka. Papa uyu wundi nawe yarafise ukwizera, arakeneye ko aronka visa, arakeneye kwinjira muri ca gihugu, arakeneye uyundi nawe akeneye iby'urudandazwa. Umwe wese afise umutwaro wiwe. Mu izina rya Yesu Kristo ndahamagaye kugira neza kwawe Mana, kugira ngo ugire icyo umukoreye, maze ibitashoboka bishoboke, ibyananiranye bikunde mu izina rya Yesu Kristo, ko nta wundi ashoboye atari wewe. Mana ndizeye ko byumvise kandi ko bikoze kandi ko mukoreye bishasha, ni mu izina rya Yesu Kristo mwari umucunguzi wacu, amen. Ego murakoze cyane. Ngira umuntu rero, umuntu wese akeneye amasengesho, murabona ko twasenze umwanya mutonya cyane, ni twasengeye byinshi canke byose, ariko rero kuri wa kane tuzadufise amasengesho adasanzwe. Kuwa kane isaha 3, isaha 9 n'igice. Kuwa kane isaha 9 n'igice tuzadufise amasengesho adasanzwe, aho tuzosengera imitwaro, afise imitwaro ikomakomeye niboneka nkuko irasanzwe. Imitwaro yose rero tuzosengera kuwa kane isaha 9 n'igice. Isaha 9 n'igice tuza turi aho kwishengero rya Hope Church mu Kigobe, naho hafi ya Hopital Militaire, ahari abana naho bita kwa Gerard. Haroroshe cyane ku bari ngambwe isaha ca Bujumbura, barahazi benshi. Hopital Militaire barayizi, ugeze kuri Hopital Militaire ucubaza ahantu bita kwa Gerard, na ahantu hazwi cyane, turarabana naho bita kwa Gerard. Kuri wa kane rero isaha 9:30 ntuzuceregwe, so dufise amasengesho adasanzwe, aho tuzosengera umuntu wese afise umutwaro, ya mitwaro wibaza ko yananiranye, uzoze kuri uwo munsi. Yesu azokora ibitangaza. Yesu aguhezagire cyane. Muhejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96. Urashobora kandi no kubusanga kuri Facebook yiwe canke YouTube yiwe. Ukaba wahezagiwe burungikire n'abandi.